bageze aho batwizera ku buryo nk'imashini duheruka gusohora zose atara uwarasanzwe ari waha Igitega nta nundi yaje ngaha banarungitse abashoferi kigenda mu ntorera icuma naha no kuvuga ubu barashira ko amahera kubera benshi baramaze gushingirwa intahe n'abarose ibikorwa ibyacu rero nk'ubu iyo za Cibitoke za Makamba barabwirana bakerekana amaze kubona ati imashini nayibonye ntabwo bagira bwo gushira amahera kuri konti ntiyirirwa araza kuraba mbere ko ico yatumye ari cyo wewe acavuga ati mwahejeje ego ndarungitse umushoferi camo mumpera ku gakoresho urabizi ko baba bivuga ati iyo habaye ikibazo ni mpaka muhiga inyisho rero ikibazo ca mbere novuga cabaye novuga nagashomeri iri dolari riboneka gato ugasanga imashini zivuye hanze zishitse no mu Burundi ku mahera menshi kandi zigaca zibura maintenance locale kubera ziba zitakozwe n'abantu bashobora kuronka n'ingoga kuri tere rero yatanguye kugaragara neza muri 2021 aho twatanguriye kumenyekana ku mashini ayakata ubwatsi imashini vomera idakoresheje ibitoro ego wajyamika mu mazi gashobora kuvomera hama rero duce dutangura kuduga gutyo tuvamo turagira ishirahamwe rero aho lisanzu burere igeze dufise rero n'iyindi vision nini uretse ibi byo gukora mu mashini Nyiriwe canke maramutse bivanye naho umwe wese aherereye kuri no channel yacu Mario Spark. Uno musi rero twigereye Igitega. Aha turi kumwe n'umutumire yobibwira. Murakoze cyane ni Ndayizeye Jean Bosco nkuko yabivuze ni Igitega aho bitinya bututsi muri societe yitwa Ditechno Development Technology ni societe isanzwe ikora mu mashini menshi atandukanye ashobora gusahiriza abarimyi n'aborozi nabo mu mahinguriro mato mato kwirangurira imirimo yabo neza. Eko murakoze cyane. Ego. Tugitangura kino kiyako. Hari abantu batuma amamashini hanze. Bakidoga ati twarabuze amamashini, twarabuze amamashini yo gukata ivyatsi vy'inka, twarabuze amamashini y'amagranire, twarabuze amamashini yo gukora ama pellet kuborozi batandukanye. Mukirirwa rekura amafaranga muzituma mu Bushinwa. Uno musi rero twishikiye ahantu hari imashini icyo uzobona cyose logo uzobona yose izoba yanditse ko made in Gitega ariko ni made in Burundi. Twahageze rero yoshobora kutwibwira katubwira bimwe bimwe asanzwe akorera hano uno mushinga ntahe n'uruganda rukomeye cyane n'uruganda bakora amamashini atandukanye nkuko yababwiye n'amamashini akora ku bworozi amamashini akora sahiriza no kuburimyi reka atubwire bimwe adusobanurire bimwe muri ano mashini basanzwe bakora kugira ngo niwumva ukumva hariyo nawe ukeneye ushobora kuyitumako cyangwa girisha commande byose barabishoboye n'abatekinisiye bakomeye cyane ico tugusabye wibuke kugira subscribe ino video ni wayikunda uyisangize n'abandi ntiwijana imbere mu iterambere wenyene ariko n'abandi bakurikire. Ego murakoze cyane nkuko abivuze dukora mu mashini atandukanye aha dusanze novuga hari hizo yagerageje kubona hari ifyatura amatafari mwivu risanzwe irivu nyene kandi itafari rikaza ari itafari rikomeye naho utirera mu mazi ritomeneka hari hizo yabonye zihimbagura ubwatsi bw'ibitungwa ikongera igacikora mu sekura ibitiritiri urana ko abantu benshi ibitiritiri batabikoresha igira bisekura bikabifu bagashobora kubikoresha mu bikorwa bitandukanye ikongera igafasha aba bantu mw'iyi minsi bariko baragerageza guhiga yindi nzira bocamwe mu kwikorera umwavu wabo mu gutemagura canke gusya ibi vyakatsi byose biyerera mu mirima umuntu akabikoresha bikaba mase hari izindi hari wazibonye hari imashini zishobora gukuba ubugwegwe mu bitokitoki turafise umu partenaire dukunda kuzikorera cyane hari imashini zishobora gufasha mu gutonora ibiyoba ikiyoba ikagitonora igishishwe kwaco inteto kwazo hariho izishobora gufasha gukora amavuta mu biyoba muri bije biyoba nyene hariho amamure turakora amamure turakora izihungura ibigori ku makategori yose ukeneye guhera kuyishobora guhunguza amaboko gushika kuyishobora guhungura itoni 12
wewe bivana n'ubushobozi bwawe ntushobora kutubwira ati dukorere imashini imeze uku. Turakora ishobora gukata ubwatsi bw'inka bisanzwe, turakora imashini nyinshi zitandukanye, novuga ati umukiriya azanye iciyumviro turagerageza kumubera inyishu. Murakoze cyane. Muratubwiye yuko mukora imashini zitandukanye zifyatura amatafari, izikora indya z'ibitungwa n'izindi zitandukanye. N'abaciriyemo uno mugambi mwawimviriye mu mwaka wa ryari, watanguye gute, vyagenze gute kugira ngo muvuga ati turashinze uruganda dukora amamashini asahiriza mw'iterambere ry'igihugu, kuko n'abarundi bazikeneye kandi n'abanyamahanga barazikeneye. Vyatanguye ryari, uno mugambi mwawimviriye gute? Urakoze cyane. Umugambi si wa kera cyane kandi si wa vuba. Urabizi ko bama babivuga ati iyo habaye ikibazo ni mpaka muhiga inyishu. Rero ikibazo ca mbere novuga cabaye, novuga n'agashomeri kuri bamwe mu bagize iyi societe, cyane cyane nka bose. Ako gashomeri gaca kaduhatira kuraba ingene tuvyaza umusaruro impano dusanga muri twebwe. Ico cabaye ca mbere. Ica kabiri ni iri dorari riboneka gato, ugasanga imashini zivuye hanze zishitse no mu Burundi ku mahera menshi, kandi zigaca zibura maintenance locale kubera ziba zitakozwe n'abantu bashobora kuronka n'ingoga kuri tere. Bo hanini ivyo bintu bibiri nivyo novuga vyabaye intandaro yo gutuma twiyumvira gushiraho iyi societe. Rero yatanguye kugaragara neza muri 2021 aho twatanguriye kumenyekana ku mashini ayakata ubwatsi, imashini vomera idakoresheje ibitoro, ego waryamika mu mazi gashobora kuvomera. Hama rero duce dutangura kuduga gutyo tuvamo turagira ishirahamwe rero aho lisansi ubu rero igeze. Dufise rero n'iyindi vision nini uretse ibi vyo gukora mu mashini, hariho n'ubundi bushakashatsi bishi tuguma tugira kugira turabe kwigishata ca technology tubandanya tugiteza imbere. Murakoze cyane. Muratubwiye yuko mukora mu mashina menshi atandukanye. Ikintu twobabaza, buri muntu wese ashaka gukora umugambi akaba yarakeneye imashini. Mwavuze ko mukora mukora imashini zitonora n'ivyema. Umuntu arashobora kugira komanda ata kibazo na kimwe, mukamuha ikiringo yayisabiye ko agasanga ca kiringo ni ca kindi nyene. Arashobora kubabwira imashini yipfuza canke akabaye igicapo, vyose murabishoboye? Ego cane, ufite twebwe mbere ubu bageze aho batwizera ku buryo nk'imashini duheruka gusohora zose atara uwarasanzwe ari waha Igitega nta n'undi yaje ngaha. Banarungitse abashoferi kigenda mu ntorera icumana, no kuvuga ubu barashira ko amahera kubera benshi baramaze gushingirwa intahe n'abarose ibikorwa ivyacu. Rero nk'ubu iyo za Cibitoke za Makamba barabwirana bakerekana, amaze kubona ati imashini nayibonye ntabwo bagira bwo gushira amahera kuri konti, ntiyirirwa araza kuraba mbere ko ico yatumye ari cyo. Wewe acavuga ati mwahejeje, ego ndarungitse umushoferi camo mumpera ku gakoresho. Rero ubu abarundi batanguye kurema icizere mu buhinga urugwaruka rwo barundi rufise, kandi urumva ivyo ni ibintu bisaba natwe kwitanga cyane, kuko urabona igisata ca technology mu Burundi carabayemo amanyanga menshi muri kahise. Abafundi twakora uko dushaka, mugo ubu tugomba tugishire kuri rwa rwego rw'aba bafundi mpuzamakungu. Hamwe uvuga ati jewe nagiye muri societe, so umufundi twahuriye mwibarabara si iki oya, kuko twebwe amahera umva ca kuri konti. Wewe washize kuri konti kw'izina rya societe turagukorera, twe duhejeje swa turaza gutora, cyangwa ukavuga ati je nabonye ama video mwanyeretse n'ibijyanye nishaka ndungikira icombo tugaca tukurungikira. Rero imashini tuko turakora vraiment ziko ziraduhesha amateka mu bantu, kandi ni imashini bashima bakagaruka badutelefona batubwira ati simbona ingene abandi batarabamenya ngo babashorere kabisa. Okay, twabonye yuko mu gukora zino mashini mubanza kugira designing. Donc nk'umukiriya arashobora kubabwira ati nipfuza imashini imeze uku nuku nuku, hama turibaza yuko imbere y'ukutangura kuyikora murashobora kuyimucapira mukayimutegurira mukayimwereka
ingene imashini izoba imeze, ingene izoba ifonctiona, amaturi izoshobora kugira buri saha, amatoni y'ivyatsi izokora, donc ubukomezi bwayo bwose byose mubanza kubimwereka. Ego murakoze. Ni bijya nyene wabonye ufite turagira ico bita simulation numérique, kandi twebwe proforma yose duha umukiriya ibiriko dese y'imashini tuzomukorera, kuko urabona bijya abafundi benshi uramubaza ngo mbenga ngo murengo mugurisha ngahe, ngo miliyoni 10, muga ntiyakubajije mbega ni muri kora toni zibiri, ni muri kora ibira amajana 5, ni muri kora toni 10, ufite imure y'itoni 5 n'itoni 10 urumva ntizinganya amahera. Umukiriya utegezwa kubanza kumenya mbega neza neza ashaka iki, umaze kumenya icyo ashaka bucu ugishira mu biharuro, hamukamuharurira ukamubwira ati ya mashini yawe izoba imeze ukunuku, characteristique technique zayo zose nizi, hama izoba ikora ibinganuku, iri ku giciro iki, n'igicapo novuga sinzi mu gifaransa novuga virtuel, basi cyo mu mashini kitagaragara cyayo ngiki, ivyo umukiriya byose aba yabibonye, akariha amafaranga atakibazo na kimwe afise, hakaba hasigaye yuko amenya igihe azoyitorera. Yego duca bivanye n'imashini n'ivyo twabonye bikeneye, turashobora kuvuga ati iya ni misi 15, iyi ni misi 25, iyi ni misi 10, ufite bivana n'ubwoko bw'imashini n'ingene ifise novuga kabijya muri yo gashobora swati gutuma iteba canke gutuma inyaruka gukorwa. Yego. Murakoze cyane. Hari imashini twabonye ngahanye, sinzi ko woshobora kucusigurira abariko baradukurikirana ino mashini ico ikora. Ni imashini menga yahinguriwe mu Bushinwa. Yego iyi mashini iyi ukuyibona ni mashini mu gifaransa no ita broyer. Mu kirundi ivanga ni iyisya igasekura ibikora byose. Murabona ko kenshi mu mamashini tugize iminsi tubona abantu bagura amamashini swat irasya ibyatsi, swat irasekura, dufata ibitiritiri canke intete canke ibiki, muga iyi ibikora byose. Urabona uyu munwa n'umunwa ucamwo ivyatsi, ibi bintu ugomba gusya bitabifu, bica ngaha bigasohoka. Hama ushobora kuvuga ati ngira nsi ibitiritiri, ngira nsi ibigori, intete z'ibigori canke izindi ntete, haca hakora uyu munwa w'inepfu. Uyu ni ucucamwo ivyifu, ibigori bitiritiri bica ngaha kubera ari ifu, aha naho hagaca ivyatsi. No kuvuga indani irafise systeme yubakiyemwo ituma twugurura ivyatsi bigaca ngaha canke tukabloka mu gihe tuko turasiba inyantete bigaca bica hari yevu. Hano twabonye na logo. Twara tubona izanditseho ngo made in China. Ako no musi ni made in Burundi. Made in Burundi. Okay, nkuko mwayibonye ino mashini ni mashini nziza cyane. Imashini nziza. Okay. Ikindi nagire mbaze, nk'iyi murashobora kuvuga ati isya itoni zingana ukunye z'ivyatsi, isya ibiro bingana ukunye ku mwanya ungana ukunye. Ufite iyi ifise moteri y'amazutu kubera nizo benshi bakunda, urabona benshi bororera hakurya y'ibisagara. Iyi ku bitiritiri iremereye isya biresime a metre cube, isya 2 metre cube z'ibitiritiri. Birorosha urakora ibiharuro ukabona ibiro ishobora gusya vy'ibitiritiri ku munsi. Ivyatsi vyo vraiment nugucishamo, naho bufise nk'ijana mw'isaha imwe uba wahejeje guca ubwatsi, gukatagura ubwatsi zishobora kurya, kuko ifise inguvu nyinshi. Iyi moteri ifise chevo 10, urumva ko ari hafi mu 6.5 kW tugiye mu bya electricity. Okay, rero nkaha ari nk'umuntu
ayikeneye nk'uri karadukurikirana yoca ayishima ubu nyene yoca ayigura. Bo iyi ni y'umukiriya yaraguzwe kuri bya bice nakubwira turihisha 60% kuri commande hama duhejeje ukayibona nk'uko ibyo wadutumye ari byo ucu turiha 40%. Mugabo uwo yibona acaransa commande nta misi ingana n'ijya aya turindira ziva mu Bushinwa vraiment natwe tuwe tumara mu misi mikeya tuba twayimukoreye agaciro. Wow, ni ibintu biryoshye cyane. Okay, nk'uko twabibabwiye hano kino kigo gihingura ama mashini, gikora ama mashini menshi atandukanye. Ntuze witinye, ntuze uvuga ati ibi ntibabishoboye, turaza gusiga nimero muri description no muri commentaire, hama ukaba wifuza imashini iyo ariyo yose mwumvise izo yadondaguye n'izindi ataba yadondaguye ukaba uyifuza, ukaba ufise umugambi ugomba gukora ariko ukaba ukeneye imashini, bari hano. Ino societe yitwa D-Techno. Ino societe D-Techno ntabwo idakora ku bantu bose bifuza iterambere bakoresheje amamashini. Inzira zo kuja mu Bushinwa, inzira zo kuvuga ati twabuze amadolari, uti imashini zacu zatevye, ukaguma ufise umutima uhagaze ati vyavuye muri za Osea za hehe. Hano ho biri Gitega, biri ngaho Gitega nyine wacu. Karibu rero, karibu tubagurire, ukabura umworozi w'inka, barakora izo twitwa amantu zenye zigeze kati ivyatsi. Mwoshobora kutubwira nko ku mworozi w'inka abakunze kubagura imashini nyinshi bagura nk'ubworozi b'inka nijya yo gukata ubwatsi hashpaye baragura yo gukora amaturuto ufite nko gusya ikiritiri intete z'ibigori ngombe byo bavanga n'ibyo bindi bavanga. Mbo hariho wabuze wewe cije no mubiri haro ndabonamwo amaherema mwame nshobora gukoresha arimo nazone turashobora kuzikora kuborozi. Bo hanini zo barizo cyane nizo zikenerwa gose nabubatsi mwavuze ko turakora imashini zije afyatura amatafari pressa brick kandi neze ijya yari ifise capacity yo gufyatura amatafari 3 ku munsi menshi cyane. Nimwitinye rero nimwitinye ukaba wifuza imashini ariyo yose, ukaba wifuza gutangura umugambi, ukaba waravuze ati mbe nzoyituma mu Bushinwa gute, ushobora kuyituma mu Bushinwa n'ubwiza ukavuga ati iki kintu ni bipirate ariko ngaho Igitega ngahaye barayigukorera ama PS yazo barayafise. Ingo rero twiteze imbere amafaranga mva magungu tuyagumize ngaha iwacu mu Burundi, duteze imbere abarundi kuko nabo barashoboye. Iterambere ubumenyi ni bwari ubw'abazungu gusa ariko natwe go barundi ubunye ani Gitega burahati. Akamesaje woha abariko baradukurikirana. Murakoze cyane. Wavuze ni Marius Park. Yego bariko barakurikirana Marius Park, ndabashimiye cyane. Iki kiganiro ntikibabe kwimfa gusa nkuko yabivuze ati fyonda jeme kugira umubona ivyo atwereka kuko narabonye n'umujene ari karakora cyane na wene adufasha kumenyekanisha ivyo dukora n'ivyo nawe ari karakoreramo. Tubandanye dushikikira impano nkuko yabivuze zacu twebugwaruka n'abakuze. Impano ni za twese turabingene dufasha mu iterambere ry'igihugu. Murakoze cyane.